Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza inyigisho za Bibiliya zo kuri uno munsi, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twabonye ukuntu abana ba Yakobo bagiye gusuma muri Egiputa, bagasangayo Yosefu bagurishije, akabakira neza ariko akabanza kureka kubibwira. Yosefu yari amaze imyaka hafi 20 muri Egiputa, inyuma yaho abo bakuru biwe bamugurishirije n'abadandaza b'Abamidiyani, nabo bakamushora muri Egiputa, bakamugurisha na Potifari icegera ca Farawo yaganza abacungera umutekano wa Farawo. Yosefu yase gusambana na muka Potifari, yaciye amwambika ibara, amurementaniriza avuga yuko yagombye kumushurashuza ku nguvu. Ikirego nk'ico catumye Potifari amushirisha mu ibohero, arimaramwo imyaka itari mike. Igikuru twabonye muri ivyo vyashikiye Yosefu vyose nuko Imana yagumanye nawe, ikamuha gutera imbere mu vyo yakora vyose naho yari hose. Ari kwa Potifari yabaye umunyamugisha, wagaragariye mu rugo kwa Potifari no mu ndimiro ziwe. Eka no mu ibohero naho Uhoraho yabanye na Yosefu, amugirira neza, amuha gukundwa n'umurinzi w'ibohero. Uwo murinzi yahaye Yosefu kugaba imbohe zose zari muri iryo bohero. Ivyo bakorayo vyose Yosefu niwe yabikoresha. Umurinzi w'ibohero ntiyagira ikintu na kimwe yibaza kuvyo yamushikirije, kuko Uhoraho yari kumwe na Yosefu, kandi Uhoraho yari yamuhaye gutera imbere mu vyo yakora vyose. Ukuboko k'Uhoraho ntikwigeze kuja kure y'ubuzima bwa Yosefu, ariko hakaba n'ivyago bikomakomeye biza bigwanya uko kuboko kw'Imana. Naho yari mw'ibohero, Yosefu ikintu gikomeye kiboneka nuko Imana yagumanye nawe. Ivyamushikiye vyose yabiciyemwo kugira ngo bizohave bishitsa ico Imana yari yamuvuzeko. Indoto za Farawo zatumye Yosefu asohorwa vyihutirwa mw'ibohero kugira ngo aje kuzisobanurira umwami. Amaze kuzisobanurira umwami, umwami yaciye amuha intebe y'icubahiro mu gihugu, aba uwugira kabiri kuri we, aba n'umunyabigega w'igihugu cose. Farawo abarira Yosefu ati, ko Imana ikweretse ivyo vyose, nta wundi munyabwenge w'umuhinga muhwanye. Ndaguhaye kugaba urugo rwanje, kandi abantu banje bose bazokumva ico uvuga. Ku nganje yanje honyene niho nzogusumba. Kandi Farawo yongera ko aravuga abwira Yosefu ati, raba ndaguhaye kugaba igihugu cose ca Egiputa. Ngubwo ubutegetsi Yosefu yahawe asohowe mw'ibohero. Ikigoyi carateye mu bihugu vyinshi, bituma na bene Yakobo baja gusuma muri Egiputa. Basanze Yosefu ari wagaba akaganza muri ico gihugu, kandi ko kugira ngo bashobore gusuma ariwe bategerezwa gutumberako. Yosefu yarabamenye, ariko bobo ntibamumenye. Ku murongo w'indwi n'uw'umunani muri iki gihimba c'itanguriro ca 42 haravuga ngo, maze Yosefu abonyeye bene se arabamenya, yihindura nk'ubutabazi, ababwira amajambo akomeye ati, muva hehe? Baramwishura bati, tuva mu gihugu c'i Kanani tuje gusuma. Yosefu aramenya bene se, ariko bobo ntibamumenye. Uko kukarira bene se Yosefu yagukoresheje nk'umunzane. Turabona ko yashishikaye kubabaza ibibazo bikaze vyo kubapima canke kubageza. Kuva ku murongo w'9 kugeza ku wa 11 haravuga ngo,
maze Yosefu yibuka za ndoto yarose kuri bo, arababarira ati murabasumyi b'urusaku, muje kurabaho igihugu kigoyagoya. Baramwishira bati haba namba databuja, abasavyi bawe twangajwe no gusuma, twese tuvuka kuri umwe, turabanyakuri, abasavyi bawe ntiturabasumyi b'urusaku na gatoya. Noneho Yosefu arushaho kubakarira. Ku murongo wa 12 na 13 arabishura ati namba muzanywe no kurabaho igihugu kigoyagoya. Baramwishira bati twebwe abasavyi bawe twavukana turi 12, turaba umuntu umwe wo mu gihugu c'ikanani. Umuhererezi yasigaranye na data, uwundi nawe ntakiriho. Yosefu yaragerageje kubasokoroza ngo amenye inkuru nyinshi zerekeye umuryango wiwe, ariko na cane cane ngo amenye inkuru za murumuna we Benyamini. Abagiriza yuko ari abasumyi b'urusaku canke abatasi. Simeyoni yahavuye asigara muri Egiputa kugira ngo abandi bashire ivyo kurya imiryango yabo, maze bazogaruke bazaniye Yosefu murumuna wabo ariwe Benyamini, uwo bose rimwe na Yosefu. Yakobo yaranse ivyo kumanukana Benyamini, avyamirira kure, ariko arateba aragondozwa, aramurungika kugira ngo ikigoyi ntikizohave kimara umuryango wose. Reka ducishemwo tumira amate gatoya, tuce tubandanya turabe ingene bene Yakobo basubiye muri Egiputa bari kumwe na Benyamini, nk'uko tubisanga mu gihimba ca 43 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 34 muri iki gitabu c'Itanguriro. Turandanye rero turabe ibivugwa muri iki gihimba ca 43 co mw'Itanguriro. Tubona abahungu ba Yakobo basubiye muri Egiputa kuko atakundi bari kugira, kubera ikigoyi cari kirushirije kwiyongera. Bagiye bajanye na Benyamini, kandi ico gihe naho Yosefu yarabakiriye. Tubona ko atari bwafata umwanya wo kubimenyekanisha ko ngo abibwire. Iki nico gihimba kirimo inkuru igenda yigirwa imbere mu buryo butangaje burengeje kurusha ibindi bihimba byose byo mu gitabu c'Itanguriro. Urashobora kwibaza nawe, Benyamini aserutse imbere ya Yosefu. Inzara nico kintu gikuru cabamanukanye muri Egiputa. Birumvikana yuko iyo nzara yihera, kumburere y'ubeniwe ntiyopfuye avuye mu ibohero yari yasigayemwo muri Egiputa. Ariko noneho Yakobo ararungitse abahungu biwe muri Egiputa ubugira kabiri. Turabe ingene vyagenze, kuko na Benyamini nawe yari muri abo bahungu. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo ikigoyi kirushiriza kuba cishi mu gihugu. Bamaze za mpeke bakuye muri Egiputa, sarababwira ati ehe nimusubireyo mudusumireyo utwo twurya. Yakobo arabona yuko badasubiye muri Egiputa bashobora kwicwa n'inzara. Turabe ku murongo wa 3 no kugeza ku wa 5 ngo Yuda arabishura ati wa mugabo yararahiye ararengwa, avuga ko tutazomugaruka mu maso tutajanye murumuna wacu. Niwaturungikana na murumuna wacu turamanukayo tugusumire, ariko n'umutamu turungikana ntitumanukayo, kuko uwo mugabo yatubariye ati ntimuzongaruke mu maso mutazananye na murumuna wanyu. Wa mugabo uko niko bariko barabivuga. Uwo bavuga ni murumuna wabo Yosefu, ariko bo ntibari bamumenye. We yari yababwiye ico babwirizwa gushira mu ngiro nk'itegeko, kandi bagira bati nuko nyene. Arukumanuka hariya dutegereza kuba turi kumwe na murumuna wacu Benyamini. Naho nutamurekura ngo agende, iyo iza kuba ari ngorane yawe. Ariko ubuhoho ntitwohirahira ngo turagiye hariya tutajanye, kuko uwo mugabo
ariko yadukariye birenze urugero ntitwomukira. Ku murongo wa 6 n'uw'indwi haravuga ngo Isirayeli arababaza ati, ni igiki cyatumye mungirira nabi mutyo mukabarira uwo mugabo ko mufise uwundi muvukana? Baramwishura bati, uwo mugabo yaratubazagije ku vyacu no ku vy'umuryango wacu ati, mbega so aracariho? Hari uwundi muvukana? Turamwishura nk'uko yatubajije. Twari gushobora kumenya gute ko atubarira kumanukana murumuna wacu? Umutama Yakobo yumvise aburaniwe ati, mbega vyaciye hehe kugira ngo uwo mugabo icambere mumubwira aba ari uko mufise uwundi muvukana? Ntiyashobora kumenya yuko uwo mugabo yari Yosefu, kandi Yosefu we yari abizi. Yakobo we agira ati, iyo abo bahungu biwe bapfuma bahora. Turabe umurongo w'8 n'uw'9 uko havuga. Yuda barira se Isirayeli ati, rekura uwo muhungu ajane nanje, duheze tuve hasi tugende tubone kubaho ntidupfe twe n'abana bacu. Jewe ndamwishinze aba ari jewe uzomubaza. Nintamukugarukanira ngo ndamugushikirize, nzoba ndagukoreye icaha kitazomva ko gushitsa ibihe bidashira. Abo bagabo babwije se ukuri. Baramubwiye ko bobo batari bafise intumbero yo kubarira uwo mugabo ivyo vyose, ariko ko yababazagije vyinshi abageza. Turazi yuko mu vyo Yosefu yababaza atari guhumeka atarose inkuru yarondera. Yuda rero nguwo arahagurutse, yititse canke yishinze umutekano wa Benyamini. Mwene data mukundwa uri kuranyumviriza, twe nawe uwatwishinze yamuka mu muryango wa Yuda. Uwo nawe ni Yesu Kristo yatwishinze imbere y'Imana. Umwami Yesu yarahagurutse yemera kumbera umwungere, noneho yemera no guhanwa mu gishingo canje. Ntaco nari nshoboye haba mu kumwigana muri vyose, ariko uwo Yesu yaremanze ambera umutekano, maze atanga ubugingo bwiwe ku bwanje. Aha rero turahabonera ishusho ya Kristo mu buryo bukomeye. Umurongo w'10 uravuga ngo, erega iyo tudateba tuba tugarutse ubwa kabiri. Yuda ati, iyo utabanza kwanka kurungika Benyamini tuba twagiye kera, mbere tuba tuza tugaruka. Umurongo wa 11 uravuga ngo, se Isirayeli arababwira ati, ehe ko bimeze bityo, nimugenze mutya, mujane mu magunira yanyu ibiba muri iki gihugu birusha ibindi kuba vyiza, mubishire uwo mugabo k'ingabire, umuti wo gusomora utari mwinshi, n'ubuki butari bwishi, imibavu, isenga, ibiyoba n'intete z'igiti ca shakedi. Hano rero ico babuze n'impeke, bari n'ingorane y'ivyo kurya gusa. Biraboneka ko bari bafise ubuki, imibavu, ibiyoba, eka mbere n'ubundi butunzi. Yakobo rero avuga ati, barungikira uwo mugabo wo muri Egiputa ingemu. Iyo ngemu ni iyo kugerageza kumunezereza. Dusomeye ku murongo wa 12 kugeza ku wa 14 turabe uko vyabandanije. Yakobo avuga ati, kandi ku mahera ya mbere mugereke ko ayangana nayo, kugira ngo musubiraneyo amwe yagaruka mu magunira yanyu, kumbure habaye ukubiyobegwa canke ukwihenda. Muheze mujane murumuna wanyu, muhaguruke musubire kuri wa mugabo. Imana ishobora byose ituma uwo mugabo abagirira impuhwe, azobarekurire uwo muvukanyi wanyu. Eka na Benyamini kugira ngo mumugarukane. Namba nanje ngiye gusigara ndi nyakamwe, nshake mbuko. Umutama Yakobo yarasigaye ateye akagongwe, kuko yavuga ati, jewe ngiye gusigara ndi nkokore. Rero aremera arekura Benyamini nk'umuhevye ngo ajane n'abakuru we. Ibihe bikomeye rero biboneka basubiye guhagarara imbere ya Yosefu. Umurongo wa 15 uravuga ngo, abo bagabo bakira zange murano, bajana ya maherana yandi angana nk'ayo nyene, bajana na Benyamini. Barahaguruka baramanuka bashika muri Egiputa, bahagarara imbere ya Yosefu.
murashobora kwibaza namwe igishika cashikiye Yosefu ingene cangana amaze gukubita ijisho Benyamini. Turabe inkuru ya bene se ba Yosefu ingene babonaniye nawe imuhira iwe, aho ni muhira kwa Yosefu. Umurongo wa 16 n'uwa 17 iravuga ngo Yosefu abonye Benyamini ari kumwe nabo, abarira umukuru w'abakozi bo mu rugo rwiwe ati, jana aba bantu iwanje uteko ubabagire urondeze, kuko turi burire hamwe ku murango. Uwo mugabo agenza nk'uko Yosefu amubariye, ajana abo bantu mu nzu ya Yosefu. Ico Yosefu abatumiriye kiraboneka neza, agomba kubakirira imuhiriwe kugira ngo abihereranye bayage. Ku murongo wa 18 haravuga ngo baratinya, kuko abinjije mu nzu ya Yosefu baravuga bati, ya mahera yagaruka mu magunira yacu hamwe twaza mbere, niyatumye twinjizwa ngo atwiyandagaze ko aducakire atugira abaja anyage n'indogoba zacu. Ariko abo bantu bagira ubwoba bwinshi cyane, ntibashobora kwibaza yuko yobatumirira ibyiza mu nzu yiwe. Ubwa mbere yari yababereye umururazi, noneho ubu naho abatumiye imuhira ngo basangire. Mu bisanzwe ubwo butumire cyari ikintu cyari gutuma banezerwa, bakagira umunezero mwinshi. Mbega wewe nshuti yanje, wogira umunezero ungana gute igihe umukuru w'igihugu yogutumira ku kirimba ciwe, na cane cane agutumiriye gufungura ngo musangire? Ryoba ari iteka ridasanzwe utewe. Ariko kuri abo bagabo hari ibyo biyagiriza, bakaguma bicuza, bikeka yuko ingaruka zabyo zishobora kubashikira. Biyagiriza ko ibibashikira byose biri ku gatwe kabo, kuko bazi ko aribo bagurishije murumuna wabo. Icaha gihindura umunezero ukaba amagorwa, umuntu akama agendana ubwoba bw'ingaruka z'ico yakoze. Muri ubwo bwoba bwabo bagerageza kuvugana ico bacatumye bashira mu nzu yiwe, bati kumbure agomba ingene adufata ngo atubohe, hanyuma tuzoba baja kubera ya mahera yari mu magunira yacu. Ariko turibuka yuko bobo batahingitanije mu gihe cyo kugurisha Yosefu ngo abishimayeli bazomushore abimbohe muri Egiputa. Kuva ku murongo wa 19 kugeza kwa 22 haravuga ngo begera uwo munyabigega wa Yosefu, bavuganira nawe ku muryango w'inzu bati, udutunge databuja, mbere twaramanutse tuje gusuma, hanyuma rero dutahutse dushitse ku ndaro dutekurura amagunira yacu, maze umuntu wese asanga amahera yiwe ari mu munwa w'igunira ryiwe, amahera yacu uko yakanganye kose, none turayagarukanye, kandi twazanye n'ayandi mahera yo gusumisha, ariko ntituzi uwasubije ayo mahera yacu mu magunira. Batangura gusaba ikigongwe, bisigura batakamba, batangura mbere kwishikana kuri uwo mugabo yabarongoye kugeza kwa Yosefu. Byashoboka ko nawe nyene ari umutegetsi. Umurongo wa 23 uravuga ngo arabishura ati, nimusubize imitima mu nda, mureke gutinya. Imana ya so ibyo nibyo yabihereye mu magunira yanyu, jeho amahera yanyu narayahawe. Asohora Simeyoni aramubazanira. Iyi ni inkuru nziza. Mbega uwo mugabo nawe nyene yobaza yaramenye Uhoraho Imana y'ukuri kubera ugushinga intahe kwa Yosefu? Yosefu ashobora kuba yaramubwiye ivyari ko biraba. Nta nkeka yuko bongeye gukanguka bikomeye bumvise ngo jeho amahera yanyu narayahawe. Ku murongo wa 24 dusoma ngo, nuko wa mugabo yinjiza abo bantu mu nzu ya Yosefu, abaha amazi boga ibirenge, agaburira indogoba zabo. Iyi nkuru rero igeze ahantu hakomeye cyane. Igihe bikubise imbere ya Yosefu, kumbure yari yicaye ku ntebe itaramutse isanzwe, mugabo atarinze kwicara kuri imwe y'icubahiro, intebe y'abami. Bahagurutse rero Yosefu arabaraba mu maso, nabo baramuraba.
Yosefu aca arababaza ati, mbega so aragumye? Wa mutama mwavuga aracariho? Urabona Yosefu afise inyota yo kumva inkuru, kuko uwo mutama avugwa ari se wiwe nawe nyene. Turabe umurongo w'8. Baramwishura bati, egome, umusavyi wawe aracariho, aragumye. Bicisha bugufi baramwunamira. Aho rero bongera gukubita inkoro hasi imbere yiwe. Ibyo bari barahakanye bamirira kure biriko birabashikako. Ntubona ko twari dukwiye kuronka ifoto y'ivyo bintu? Oya nawe we nuvyiyumvire, urabe ukuntu Imana ishita ivyo yasezeranye. Benyamini ari kumwe nabo, nawe nyene akubita inkoro hasi imbere ya Yosefu afatanije n'abandi. Ku murongo wa 29 naho haravuga ngo, maze Yosefu ashikije amaso kuri Benyamini murumuna we, uwo basangiye nyina, arababaza ati, uwo niwe muhererezi wanyu mwambariye? Maze aramubarira ati, Imana ikugirire neza mwana wanje. Yosefu araraba Benyamini murumuna we, uwo basangiye nyina, arababaza ati, uwo niwe muhererezi wanyu mwambariye? Birumvikana yuko baciye berekana n'umutwe yuko bavyemeye. Yosefu acabarira Benyamini ati, Imana ikugirire neza mwana wanje. Aho rero hari hageze igihe gikomeye cyane, na Yosefu ntiyashoboye kwihanganira ibigumbagumba vyari mu mutima wiwe. Ku murongo wa 30 haravuga ngo, nuko Yosefu arinyuza, kuko mu mutima wiwe yari n'igishika c'umuvukanyi wiwe, arondera haririra. Yinjira mu cumba ciwe aririrayo. Yari afise inkumbu zirenze urugero z'uwo murumuna we. Hari hageze igihe yumva n'izo munda zihiye, n'umutima ugomba kumuvamwo. Ndibaza yuko yoba yarabwiye bene se ati, murambabarira gatoyi, hari uwo ngomba ko tuvugana. Acaranyaruka ava mu cumba barimwo. Yaciye aja kwiherera mu cumba ciwe ca wenyene ararira. Urabona imyaka yose yari haciye, akaza abona ngo uwo murumuna we Benyamini. Hari haciye nk'imyaka 20. Benyamini nawe yarakira umusore. Umurongo wa 31 uvuga ngo, araheza yiyuhagira mu maso, arahaguruka ariyumanganya, aravuga ati, nimuzane ibyo kurya. Ibi navyo bitwibutsa iyindi shusho y'ikintu gihambaye twiteze nk'isezerano Imana yatanze. Ndizeye yuko muzobibona. Uwavugishwa n'Imana Zakariya aravuga ati, Kristo Yesu umunsi umwe azokwimenyekanisha kuri bene se. Bazomubaza ibya rya cumu yacumitwa mu rubavu, n'ivy'inkovu z'imisumari yacumiswe mu biganza. Uwo munsi azovuga ati, ibi vyose nabikorewe na bene data. Bazoca bamumenya kandi bazorira, niwe yabiguze. Ivyo bizoshikaho umwami Yesu azogarukira kw'isi, azokwiyereka bene se, igihugu ca Isirayeli. Ico gihe hazoba habo mu nzu y'iwabo bazomumenya. Benshi muri bene se aho yaza ubwa mbere ntibamwizeye, ariko ico gihe bazomumenya bate ko bamwizere. Na bene se ba Yosefu niko kuko, nibo bamugurishije amanuka kuba umuja muri Egiputa. Aho rero baramuvundereje ngo abaveko. Ubu naho tubona agiye kubibwira, baca baramumenya. Ico nico na Yesu azodukorera umunsi umwe. Haleluya. Nshuti yanje mukundwa uri kuranyumviriza, nagomba ndakwibutse ngo wiyubare ibintu vyo kuvuga ngo ndanka abayuda. Naho Abisirayeli benshi umengo uyu munsi barahumye, bakora ibyaha byinshi, kandi umengo nta gikundiro bafise mu isi, nta kirahinduka. Barya ni bene se b'umwami wacu Yesu Kristo. Umunsi ugiye kuza aho azobiyereka. Uwo muryango wiwe rero reka tureke gatoya tuwuha amahoro. Nta mukristo w'ukuri n'umwe yovuga ngo ndanka abayuda. Yosefu ahejeje kuririra mu cumba ciwe, yaciye asubira ariyumanganya, ariyoga mu maso, agarukaho bene se bari. Aravuga ati, dufungure. Umurongo wa 32 uvuga ngo,
bamuha ukwiwe, abo bandi nabo ukwabo, n'abanyegiputa barira hamwe nawe ukwabo, kuko abanyegiputa batasangira n'abaheburayo, kuko wari umuziro ku banyegiputa. Hari ibintu byinshi muri iyo ngaburo, iyo bene se bashobora kubibona batari gusubira kugira ubwoba. Icya mbere ni uko Yosefu atasangira n'abanyegiputa. Abanyegiputa barisangiza, Yosefu yari atandukanye nabo. Ibyo rero bene se ba Yosefu babibonye, bagira ngo ni uko ari hejuru, ari umukuru akomeye muri icyo gihugu, atokwemera gusangira n'abantu batoya. Wibuke ko Yosefu yagizwe mukuru kuko yabaye umwizigirwa ku Mana yiwe no ku bantu. Nawe nshuti yanje, ndakwifuriza yuko woba umwizigirwa aho uri hose, kandi icyo kugira umwizigirwa ni uko wokwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, agaheza akagushoboza kugira ngo aguhe ingeso zikwiranye no kugororoka. Dusenge Imana mu kurangiza kino cigwa cacu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira yuko ubandanya gushitsa ibyo wasezeranye kuri Yosefu. Bene se ngaba barasubiriye kugaruka, bongeye kumwikubita imbere kugira ngo byongere bimenyekane ko ibyo uvuze biba ari iby'ukuri. None rero Mana, waravuze yuko abakiriye Yesu duhinduka abana b'Imana. Ndasengeye umwene data reka arumviriza izi nyigisho, umuha umutima wo kwakira Yesu Kristo kugira ngo ahinduke umwana w'Imana, umukure mu bo gucirwa kw'iteka, umushire mu bazoraganwa na Kristo ubugingo budashira. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi garukiye ngaha, naho ubutaha. Mwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.